tworota tuvuga yuko tuzoshikira iterambere rigaragara mu 2040 muri wa mugambi mu gihe byo gutanga amafaranga ya leta bitariko birasubirwamo neza ico parasema yamigishigikira ariko rero igasaba cyane yuko leta yo kwihutira kugira ibijyangombwa byose bitumija budget programme ija mu ngiro bimwe bikomeye bikaja mu ngiro nko gutangura kugira ama programme y'imyaka myinshi 3-4 agaragara iyo dushaka gushika kandi ibintu byose bikaba bizwe ne bizokogwa atakiza kiriteramwo hanyuma abakozi bo mu ministere bakaronsa ubushobozi bukwiye n'ubuhinga bwo kugira babikurikirane na cyane ko muri no misi ko muri iki gihe hagize programme bashikiranganje bose badushaba ordinateur ibyuko ukugira amafaranga ya leta biguma ku mushikiranganje wega cha leta bizoba biko birahinduka ikindi nuko leta yo kwihutira guhafa cyo bita umuco transparency hariho ivyegeranyo amadokimo 8 leta yabwiza kuzirerekana hakiri kare ajaje n'ingira amafaranga leta ikoresha leta yo kwama yerekanye ingene biriko birakorwa kuva mu ntango yo gutegura itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha bikaja mu muco kandi abanyagihugu bakaba consulted bakabazwa bakagira ico bashikirije nibyo bizana iterambere mu gihugu hanyuma tugasaba kandi nuko ivyavuye mu cegeranyo cisuzuma cakozwe citwa PIFA vyoja mu ngiro nisuzuma rero kuba yerekanye utunenge twinshi turi mu ngene leta ikoresha amafaranga ico cegeranyo rero leta ikigira icayo ivyayivuyemo bifashe gutegura amahinduka cyo bita reforme akomeye uko hari ibintu bishingiye dusanga ziki hari amaprojet yigwa nabi atari muri budget usanga ariko biravuga bitari muri budget ivyo ukontrola budget ugasanga ntibigenda neza ingena amafaranga akoreshwa ibintu byinshi ugasanga biracari inyuma ivyo rero ico cegeranyo suzuma cyaragitseko rero tweza gushira mu ngiro ikindi rero nuko kurude konti ya sentare yoronka ubasha bukwiye bukomeye buri tumi kora akazi kayo bakayiha uburyo bakayihindura amateka yigenga ugishoboye gukora kuko kenshi barayigiza inyuma ugasanga ntirikira kora akazi kayo nk'ubu unyicege igerwa kuba revision budgetaire yabaye mu kwezi kwa 12 yagiza kuba nayo yabo yategereje yerekanye ihagaze kuri ico cegeranyo mugabo urabona usanga bitabaye twusaba rero yuko kurude ko ya sentare ihabwa ubasha bukwiye n'uburyo kugira ngo akazi kayo ko gukingira amatungo y'igihugu